ni Bedro Tizo on the mic nonge kugaruka ku Media dukumwe n'umutumire Smith ndabakaza urakoze cyane kumikaze ku Kirere Media sindi mushasha ahubwo ndiko ndagerageza kugira ngo ubutumwa nza ndashikiriza buze burashikira abagiye batandukanye mu entertainment muri rusangi kuko niho tuzoza ndifokasinga cyane kuko kugira ngo ubutumwa buze burashikira beshi uyu munsi nta bintu byinshi byo kuvuga ko ni nk'incamake ducaho twiruka tugenda n'impanuro muri rusangi tuzo twiyemeje z'abantu bamwe aba MC n'umukomedi MC Amipro hanze yego n'uwo nyene ari mu bidogerwa n'umugwiza tunga w'umukomedi Mutima Le Comedien yego ati jewe nkizamuka warigeze kumfata nabi urankura kuri stage ubunyakamikro tivyo bintu sivyo wisubireko we nkawo wavyakiriye gute Mutima je nkibibona nibajije yuko ari showbiz mugabo ndabiraba neza Mutima niwe yakoze ikiganiro kuri Agateke avuga ngo Amipro nkizamuka yaramfashe nabi shitse kuri stage baranya kamikro ngo nimveyo ngo ntavyo nshoboye ariko rero inyuma y'iminota mikeya Amipro yaciye posting aka video Mutima bari kumwe kera cyane Amipro yavuga ko bagafashe mu 2019 acaraga posting Mutima urazi bavuga ngo alo muri mawe umbikira ubugari ndarya rero Mutima Amipro amaze agapostinga kwa video avuga ko afashe 2019 ikibazo cyacu twibaza kubera kaga postinze ubu ati ataga postinze kera agiye ugapostinga ariko abonye Mutima agize icavuga ariko ashobora kuba yaragafasha avuga ati ndakibikiye comme souvenir byose ataga postinze kwega ataga postinze ariko aho sonje guhagarara kuko nimba ariko aramwidogira nimba Mutima mwidogera yidogera Amipro yuko yamufashe nabi Amipro ndashobora kutamwagiriza ikosa kuko banze ko tukiraho nyene manzi ndire mpeze manzi ndire nsongore nawe uraza kuvuga kuko Amipro numu MC kandi concert ibifise ukuntu bayorganije bakavuga bati Amipro nsi bayorganize bamuha ordre yego ya plan du jour bakavuga ati ordre du jour ni atuza gukora ukuntu nuko uyaza kumara iminota iyi niyi hacazu nimba Mutima kuko abasani barakunda kwitebesha kandi Mutima kubera yarakizamuka umuntu akizamuka mu upcoming ashikiriye micro ntarekura kuko abakeneye kwemeza abantu bambone rero bishobora kuba vyaje mu ubwo buryo Mutima bakamuha micro akanka kuyirekura bica bituma Amipro nimba umwanya bari bamuhaye bari batanze waheze bica ngombwa yuko girane umukurayo ntashobora kuguma kugira aguma ajya umwanya w'abandi upcoming nasubiyemo upcoming ashikiriye micro ni nk'ikimata ntarekura aragumya ntarekura rero Amipro aho urumva yuko jata amakosa ndiko ndamwagiriza urumva kuri radio naho hit connection n'amasabiri kandi hit connection abasani bahari mu Burundi mu masabiri bose ntiboca muri hit connection mbere urazi yuko muri hit connection haragaze igihe umuriza gaciye muri hit connection yabena kumengo ninzigo bamugiriye ko bija feme yari katse kimwe ba Amipro na bama nimba ari ma Israel ba Mavrin n'abandi yari katse rero haje udaciye kuri gerade wamengo ntawe no woshika rero Amipro kumwagiriza yuko yamufashe nabi naho bandi bantu bashaka bidoga je sindabatahura kuko iradi ifise ukuntu yoroganije amasabiri
niwo abanyempano bose bahari mu Burundi ntibocayo. Mutima nawe kuvuga ngo amipira mufashe nabi ivyo arafise ukundi arafise uko yabitahuye cyangwa uko yavyakiriye. Mugabo sivyo dukeneye ubu. Kugenda widogera abantu ntibikenewe cyane ubu. Deja Mutima ubu novuga ko muri komedi atarimo. Nasimba mukuyemo ukunda nta komedi zibe tukibona. Ariko arisuga canke ni showbiz agiragaruke. Ni showbiz akoze kuhageza ahantu agenda yishura abantu mengo n'umuhanuzi ubu Mutima. None arajara barengana abisaba bumuhanuzi wabo mengo n'umuhanuzi grand frère none wa hari umukobwa yarutse kugira nte video avuga ngo akiniwe abasore babarongo urumva ndibaza nawe warayibonye n'abadukurikirana barayibonye. None gashaho cya mukobwa nimba ariyo style yiwe ataho nyanze imico n'imigenzo by'igihugu yani bisaba kajya mukobwa yavugishije ukuri yuko ari abakobwa goma babarira muhiri wabo bafise imyaka n'imyaka urumva. Rero Mutima nawe ariko arigira umuntu umuhanuzi watari mu gihe tuzi Mutima nawe gitangura komedi yakina no gapira yakuye yambaye akabutura umengo ni boka. None Mutima uko kuntu agomba kubahanura nawe nyine akiduga ariko yakora tuvyitiki cyane kwa kundi ashaka inzira yaciyemo ntagire undi ayicamo. Hari ikindi kimaze kubona buryo umuntu amaze gutera imbere akaronka gatru acabona yuko ibintu byose avuga ari ukuri agaca yibagira ko nawe yahaciye kandi yaciye muri ivyo nyene ntibagira amanutse baryamira barisi. None hari umuntu yagiye kumudugako oya mugabo ya mukobwa yivugiye ibijya ati yamudugako kandi ari navyo ariko ntitwaje kuvuga ivyo bya GC na Mutima. Twaje nawe kugira ngo tuvuge uko tubibona amajambo bariko baraterana Amipro DMs ndetse na Mutima Le Comedien. Ivyo bintu muri ko muragira si vyiza kuko muri ko muri Burundi gwaruka kuko abantu bafise impano ya comedy. Mugabo bagiye barabona ry'amajambo muza murashikiriza birashobora kubavamwo bakabona ati bwa bundi vya bintu bimeze uko ariko nkiraho nyene wa mu bisanzwe izimbuga yerega ziteko ziravuga mu misezi naho ntibabonye kidumu na visho. None se abantu bakuze sabantu sibamwe w'imiziki ibya visho na kidumu beve ni beef nini ego ariko ne beef nini kandi hariho amakuru dufise muga tutovugira aha ego twibandaniriza ariko urumva ni beef ariko byaragaragaye byaravuze ariko none nyimba muri bakuru babo ivyo bintu bihari wumva mu bantu batoho byoreka kwa babo bakwiye guhinduka bagahinduka bakareka bijya bintu si vyiza kuko birasubiza entertainment inyuma cyangwa batworangiza akajambo kanye ndibaza Amipro ntacyo dupfa Mutima ntacyo dupfa ndabakurikirana Amipro ndamukurikirana Mutima ndamukurikirana. Rero ndibaza iyi video nkoze niza kumubabaza kuko ari mu entertainment ngoma commentaire ahawe none nasaba bakunzi b'Ikirere Media ko bandanya badushigikira mu gufuna subscribe ndetse like share batibagira na comment kugira ngo tuze turabona ivyo bashaka ko twabategura kugira ngo dukomeze twagura umuryango. Murakoze cyane naho butaha ku Kirere Media tuzosubira mu biganiro byacu bikurikira.